Elija turakuramukije twongera tuguhana akazi. Yego nanjye ndabaramukije nongera ndamutse n'abariko baradukurikira kuri BTV ku bantu batanzi je nitwa Intelligent et cadeau du ciel et vieux du miel et sauce piquante garçon caramélisé suspendu au plafond gikundiro pomme nature vieux du miel sauce piquante Bombo sucré pour le meuf. Papa Samuel, Papa Choubela. Puis ça m'a dit la mèche. Boss mtoto parc mondial. Papa Choubela. Puis ça m'a dit la mèche. Ngo rero ngo bivana naho wize. Biravana naho wize uzurabe umwana yize kuri EP n'umwana yize kuri Dufate International kuri Michel Akanje. Nibatamba cyo kimwe. Oya. Kameme murona no kuvuga sico kimwe gutambuka n'inkuru batera kwishuri sico kimwe uzumva kwishuri nk'umwana yize kuri International canke kuri Michel Akanje ariko ratera inkuru kwishuri uzumva ngo hewe ngo fete kwishuri ko atera inkuru abandi bana ngo fete ngo Jean Ngwijo ngo Adriane yarapfuye batera inkuru ibintu babona muri Star Times ariko abana bo mu isitari wacu ni ngorane inkuru batera uzumva ngo Ngwijo katezo nagakubise umugere wo kugisusu ya ukara haswe nabe nazwe kuyakuraye abakunzi batiro nkuko mwabonye ko twatanguye dutamba kandi Intelligent yandusha ahaguma ambwira yuko tutize hamwe nivyo ko wize je nize kuri IPM École Primaire Musinzira aho ni mu ntara yego Musinzira ni ishure ritovye quand même and then chanja kuri ntuze EIB École Internationale de Bubanza hama and then champions kuri ntuze kandi ubanza ngo ni mu muci yego bon nahize mu vyiyumviro kamwe yego Intelligent hano abakunzi ba Be-Love Show benshi baragufana benshi baragukunda naje ndabakunda rero naje nkavuga vraiment il faut ko ndamubazanira kugira ngo atuyagire byinshi bitandukanye n'abafana bakubonye ubu canke turazi serie ya umwana wo mu muji haje umwana wo mu muji muri barya n'uyu niwe oya je ndi umukozi umwana wo mu muji kameme ni bajya dukinana bajya bigeme ujya mwigeme nyine wakayobe munini niwe mwana mu muji sino je nyine umukozi w'umumanuka umanuka okay hari abantu rero bashaka kwa bakumenye vuba canke babonye Intelligent atanguye gukina comedy biravana naho hari abakubonye muri King Sama comedy batari bakuzi muga turashaka kutuyagire Intelligent atanguye gute yatanguye n'umwuga ryari hari ibintu ushaka kubukora nko kwiryohera ntubikora nk'umwuga ushaka kukubeshaho yego rero wabitanguye ryari ico gihe yari ryari umwaka uyuhe kubera iki wabitanguye byakucemo gute comedy bwa mbere na mbere comedy ni ikintu natanguye nkunda navuga yuko nobana nabivukanya ahubwo kubera si ibintu navuga ngo vyaje nkunze kuva kera nkiri umwana namye ndi umuntu w'umuguruguru urabibona noneho benshi bavuga ngo nisura yiwanje ngo biransa mbwa ntavyo mbona ntivyanditse mu gahanga ko umusazi rero bon nivyo bibaza mugabo sivyo kameme turafata ubuseri hama comedy kwitangura kugira ndayigira umwuga navuga ko byatanguye muri 2019 niho navuga naragize na video ya mbere bon kwiryohera sinenze kameme ko bishobora kumbesha bikambera umwuga bikashobora kunshikana n'ahandi ntari nibaze ko ndashika 2019 niho bitanguye ndakora umwaka wa 2019 urarangira niho kuri Institut Français du Burundi haza formation y'aba comédien baragira casting twari ba comédien 80 bari bakeneye aba comédien 14 bashobora kugishwa formation na Michel Go comédien komeye cyane abakurikira Canal Plus ngira baramuzi wo muri Côte d'Ivoire na Michael Sengazi na Kigingi na Hervé Kimenya mu gihugu cy'u Rwanda abo nibo novuga bari baje kugisha formation abajene ba comédien afise impano cyane ndata participamo cyangwa amahigwe ndarengana muri casting kariye yanje itanguriraho gushika n'ubu niho no mwaka wa 2020 nyene niho nashoboye no kuronka amahigwe yo gukina mu giteramo gikomeye cyitwa Burundi Européen n'aba Européen babanga mu Burundi bagiye bazungu bafise fete gusozera umwaka bakifurizanya umunsi mukuru nagize amahigwe rero yo gukina
Wica ndaronka rero n'amafaranga bica biraryoha nyine urumva ati bya biboro umva birimo amafaranga umva sinanzi ko kameme nashoboye gushika ngaho ariko byarakunze bica biba rero binyugura imiryango kuva 2020 gushika unye ndamaze gukina mu festival akomeye wabivuze ndamaze gukina muri Kigali Summer Comedy n'ubunye gutuvugana narakinye muri festival ya Canal Plus turiko turaca ku Canal Plus kiringo cy'umwaka wose gushika ubunye navuga kameme comedy no mugabo wanje hari indi ntambwe ugeze ko hari intambwe kameme urumva ndavyo navuye cyangwa ukuntu nabibona kameme hari intambwe nivyo gushima mu buzima bivanye n'ivyo umuntu wese aba ariko arakora hariho abantu bamuca intege hakaba n'abamutera intege ku ruhande rwa intelligent abantu nka batatu canke babiri bashobora kuba baragize ico bamara muri umwuga wawe muri runo rugendo rwa kugira ngo ntube warahagaritse navyo bindi vyaguca intege ube warabandanije abantu babiri batatu ushobora kubatubwira abantu babiri canke batatu nibaza heco wacaratumye sinagitawe neza kibazo abantu babiri yego abantu babiri bashobora kuba baratumye umwuga ubandanya runo rugendo rubandanya kuko hariho ibintu biduca intege bikatuzamo nyene ukumva nyene kuhagaritse kino gikoko me hamwe n'abantu Imana iduhezagiza bakaca badutera intege ugasanga turabandanije babiri rero canke batatu baba baranteye intege yego nibaza sinovuga ngo ni babiri n'umwe umuntu baranteye intege n'Imana gusa yonyene Imana yonyene byose tubishobozwa n'Imana kuko ntaco twashobora na kimwe tudashobojwe n'Imana kamwe nta zero ntibikunda nibishoboka nigipasa wow muri bino bikorwa ukora harakena abantu baguha ivyiyumviro bagusangiza ivyiyumviro bagushigikira atari no mu vyiyumviro gusa canke mu bumenyi baguha uburyo kugira ngo ubandanye imigambi yawe wiyaguye ukora ufite team ya management pour moment nta management fise mugabo turafise abo dukorana kameme turafise abo dukorana abafasha yabo mu vyiyumviro abagenzi inshuti abavyeyi barashobora kuntera ivyiyumviro kumsa kugira naje kubera umutwe umwe mu bavuga ngo umutwe umwe wigira inama wigira gusara baby ibintu bigite umutwe umwe ntiwigira inama wigira gusara sinibukane urumva rero Jean ntushobora gushika ahantu kamwe mudafise abantu bagufasha ni famille abagenzi yego namwe tuza turahura mbo nuko biba bimeze nyimba kenshi nibo bashanga bakora dufasha nta promo nta management fise hariho ibikorwa bimwe bimwe abantu bagenda barakumenyamo dufate nk'umwana wo mu muji hariho abantu bashaka kuba barayikunze kubera intelligent nibyo byoshoboka sino bideha kubera ugiye kuraba umwe wese afise umuntu akunda umwe wese afise ibyo akunda sijya se maze gukina ndamaze gukina amasertani make ndamaze gukina série itwana na maison iriya série yo novuga yuko jewe ishobora kuba iratumye abantu bamenya gusumba série yakunzwe cyane ndamaze gukina série yitwa Umuropozi nayo ni série yakunzwe cyane kuri umwanya rero hari série yitwa Umwana mu muci kumbure niyo abantu bari kwararaba bakurikirana barakunda vraiment bon ivyo dukina nivyo abantu bashobora kuba barikunze jewe kubera bashobora gukunda ivyo nkina nabandi bashobora kuba barikunze kubera Arvin bashobora kuba barikunze kubera Linka Nera urumva nabo dukina nabo rero sinovuga ngo bo bayikunze kubera jewe gusa mugabo hari abantu kameme bayikunze kubera jewe kubona umugenzi wa Alvin Smith akwiyumviriye ko ingo dukorane ni heshusho wabihaye canke ni kihe kintu caje muri wewe nk'icigwa kubona umuririmbyi arinje mu kindi kibanza mu yindi domaine arabikoreyemo aravuga ati ndikonda akora kano kazi ntegerezo kuba ndikubona arakwiyumvira bwa mbere na mbere Alvin kugira nyiyumvire niyo evenement ya mbere nakinyemwo niho yambonye yaje muri evenement nk'abandi rero ni habonye ko ndiko ndakina cyabira muhimbara niho bwa mbere rero naciye ampa idiri ya mbere gukina muri série yitwa Anu la maison akira kunda rero kumwina cyo turabandanya n'urugendo gushika n'ubu wow mu myaka 3 iri imbere Intelligent tubone nyene ko azoba ari mu kibanza ki nibihe bintu yumva nyine ategereza kubuza yashitse ko kugira ngo ashaka kuvuga ati hari intambwe ikomeye nasitse ko mu myaka 3 ikibanza bibonamo niki mu myaka 3 nibona mu kibanza novuga gute
ndafise indoto bwa mbere zo sinifuza kugumana nkinira ngaha mu Burundi gusa ndafise indoto zo gukinira hanze y'igihugu mu myaka 3 nibaza yuko nanje namafise brand wanje fasha gukina yaba amaserie canke ibinabiriya kandi nibaza mu myaka 3 nibaza ko nzobageze ku rundi rugero rushimishije kuko ndazi byose tubishobozwa n'Imana kubera Imana nje senga ndayizeye kumbura birashobora guteba mugabo bizoba tu challenge nka zibiri umaze guhura nazo mu rugendo kwa comedy durama challenge menshi mu buzima kubera kenshi abakomediye bibaza yuko ari abantu rimwe n'abantu hewe karabaye urumva urya ni kwa kundi nyene urke abakomediye n'abantu baba serieux abakomediye n'abantu bari sociable abakomediye n'abantu nk'abandi challenge maze guhura nazo nuko kenshi hari igihe umuntu mubwira ikintu kamwe ugasanga acakira kutariko aguma afise ya image muri we yuko uri umukomedi kandi ugasanga nakiri kuri serieux nubwo ugasanga nyene biko bisa nabi nteko cakira naco kandi andi ma challenge dura abakomediye nuko kenshi bizwa turabaye seri mugabo sivyo abakomedi n'abantu ba mbere bari serieux bon n'abantu barabimbwira ati tukuravye uri kurakina canke ikimbwa no mu buzima busanzwe image ntanga ndiko ndakina siyo image nza gutanga muri societe oya biratandukanye cyane gusa turahura n'ama challenge yuko abantu bibaza ko turabaye seri kubera babamenyereye ni vya bindi hewi urumva ni muguma muri vya bindi work fo bijya nakazi hama tukakora ibindi ubuzima bukabandanya ego aha intelligent rero mu kurangiza ndifuza ko abakunzi bacu wogira akajambo ubabwiye ni mashi bakora dukurikirana wababwiye indoto zawe umwe wese afise ikintu ashobora kugufasha ariko ashobora kuba atazi ahantu ashobora kugukura nyuma yo kuva hano umubwiye platform ukoresha ubabwire ahantu nyene bashobora kugusanga byorosha bashobora kukuronka byoroshe kugira ngo bakurikirane ibikorwa usanzwe ukora kwifuza no gushikira biborohera ku bantu baba bifuza kudushigikira dusanzwe dukora ibintu byinshi dusanzwe deja dukora ama publicité turakora ama publicité y'abantu turagira mu biteramo dusanzwe dukora ibinabiriya kumbura abantu bifuza kudushigikira urashobora kundaba kuri Instagram ni Intelligent Comédien kuri Facebook nuko nyene ni Intelligent Comédien kuri TikTok ni Intelligent Comédien ndazi n'abantu benshi bakurikira BTV n'abantu benshi bariko baradukurikira abajene b'abarundi kubona n'intambwe comedy igeze ko ubona tuko turaca kuri Canal Plus n'ibintu niteka ry'ugushima tuko duteza imbere igihugu natwe bwacu tuko turiteza imbere muga turakeneye rero ko abantu badushigikira kuko ni impano muzindi ntibabone yuko umukomedi gusa ari wo gusara kamwe muramaze kubona abakomedi basigaye baseruka igihugu bagiye gukina mu bindi bihugu naje vuba bientôt murambona biracari bimeze gutya mashobora kumbona naje mu minsi za ngiye nkava ngaha mu gihugu nivyo hamaragira shimira abakunzi ba BTV badukurikiranye nizire ko nzogaruka bamenye gutamba mugabo ego oya uzabansumigisha ndaza kukwigisha no musinyene yego nta kibazo Okay. Abakunzi bacu rero reka tumushimire Intelligent Comédien ariko kandi hari abanyamitahe muri ko maradukurikirana. Zana imitahe badushire mu mitahe nimuzohomba ndabijeje. Ntiwumva muzohomba. Hari ku muntu biza kugora kwaja kuri biza platform aje kuri YouTube canka akabandikira twandikira kuri ya message ati nkeneye Intelligent kugira ngo ndamushigikire twe kugira ngo ubutumwa tubushikane hama rero merci beaucoup